Bakunzi ba CANAAN TV, n'umunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Izina ryawe ni rukundo, izina ryawe ni nteturuye, izina ryawe ni mugira neza. Watugiriye neza Mwami Imana, duha ingabire zitandukanye kugira ngo zibere umugisha abandi. Rero ndasenga nsengera bumva ijambo ngiye gutanga waciye mu kanwa kanje uyu munsi, kugira ngo umuntu wese yige kumenya ingabire yahawe, kugira ngo ayikoreshe neza kuko azoyibazwa. Shimagizwa kandi wubahwe na bose, mu izina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye kubaganiriza riravuga ngo koresha neza ingabire wahawe kuko si yawe, wayihawe kugira ngo igirire neza abandi. Rero dusome mu Baroma igice c'12, turasoma umurongo wa 4 gushika ku 8. Nkuko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we, nuko dufise ingabire zitandukanye nkuko ubuntu twahawe butandukanye. Namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo uko kwizera kwacu kungana. Canke namba twarahawe igikorwa cyo mw'ishengero, tugishishikare. Canke uwigisha ashishikare kwigisha, canke uhanura ashishikare guhanura. Uvugira ugira ubuntu abugire n'umutima ukunze. Uganza aganzanye umwete, ugira imbabazi azigira nezerewe. Amen. Ijambo ry'Imana murumvise ko ritubwiye yuko dukwiye gukoresha neza ingabire twahawe, kandi tukanubaha n'ingabire z'abandi. Amen. Ingabire wahawe, ingabire nahawe, nagira ndakubwire ngo Imana ntiyayiguhaye kubw'igihamana. Si aksida kubona ingabire runaka yayihaye wewe, yayiguhaye kugira ngo ubigikoresho cayo, ushikane icifuzo cayo n'umugambi wayo mwiza mu bantu bayo. Haleluya, haleluya. Ushikane umugambi w'Imana, kuko hinge ndababwire abantu b'Imana, Imana yaturemeye ibintu byose byiza, kandi ibishira mu bantu bayo. Ibishira mu bantu bayo. Uyu munsi jewe niba Imana yampaye ingabire yo kuvuga ubutumwa, ntariko ndabuvuga ndiko nkora icyaha, kuko ubwo ndiko ndavuga bushobora kubera ikimaze umuntu akihana, bushobora kubera ikimaze umuntu agahindukira mu biganiro duhora dutanga byo guhanura abantu, ugasanga umuntu aravuze ati kumbe iki kintu naranda gikora nzi ko ari ciza, none kumbe ni ikintu kibi. Ugasanga uwo muntu arahindukiye. None mwumva aho ntabaye igikoresho c'Imana kugira ngo uyo mwana w'Imana atabagwe. Rero ingabire twahawe, wowe ibyo yakubitsemo jewe ndabikeneye, kandi igihe utari kurabitanga jewe hari ico ndiko ndahomba, kuko ibyanje bifiswe nawe, ariko wabigumanye turi kurabitanga. N'uruhombo ku Mana, kuko Imana yashaka ko abantu bayo babaho mu kuri kose, babaho batahura ibintu. Mugabo uwo yabihaye arabiryamanye. None ni washika imbere y'Imana, Imana ikakwereka ati urabona bajya abantu bose bane batonze harya, bajya nari nabahaye ibyawe, mugabo ntabyo bashoboye kubaha. None hera bikibanza bagiyemo, kandi bari kubasoba. Ariko uyu munsi ugasanga baguye mu mahonero, kandi ari waruba bikivyawe. Rero ingabire yawe, ingabire yanje niyo kwagura ubwami bw'Imana, kandi niyo kubaka umubiri wa Kristo. Haleluya. Nkuko umubiri ufise ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, natwe niko turi. Mwavyumvise? Ibyo ufise bikompletana n'ibyo Tera afise,
n'ibyo jija afise n'ibyo mfise bikatwubaka twese ndetse bikubaka n'abandi benshi kandi ibyo afise ndabinezerererwe nawe binezerererwe kuko nibyo Imana yamubitsemo kugira ngo bibere inyungu abandi. Haleluya. Ngo natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we, nuko dufise ingabire zitandukana nk'uko ubuntu twahawe butandukana, nambwa twarahawe kuvugishwa n'Imana. Haleluya. Tuvugishwe nayo uko kwizera kwacu kungana. Ufise ingabire yo kwizera, yo kuvugishwa, ikoresha neza. Ino nayitebako kuko ingabire uyu munsi iri kwirakora ibyaha bikomeye, iri kwirakoresha abantu ibyaha bikomeye, ugasanga umuntu kwera yumva akenewe gukundwa, yumva akeneye inyungu, yumva akeneye kumenyekana, ugasanga ingabire ariko ayikoresha nabi, ariko abeshera Imana ngo yavuze itavuze. Rero wirinde gukoresha nabi ingabire wahawe, wirinde. Imana idufashe. Ngo canke namba twarahawe igikorwa cyo mwishengero tugishishikare. Urumva ushaka ko warahawe igikorwa cyo mwishengero, urakubura mwishengero, kubura neza n'umutima umunezere, ushima Imana uvuga ngo Mana ndagushima ko wampaye igikorwa cyiza. Haleluya. Ni wabura protokora abantu uhimbaza Imana uvuga uti ndagushima Mana ko washize mu murimo wawe kandi uyu munsi nkaba ndiko ndakora kubw'icubahiro cyawe. Ni wabura muri icyo wahawe cyose n'amara umuririmbyi namwe umva ubikora unezerewe. Ni wabura umusenzi usengera abantu unezerewe kubw'icubahiro cy'Imana. Haleluya. Imana nayo itokugirira neza. Haleluya. Ngo bivugishwa canke namba twarahawe igikorwa cyo mwishengero tugishishikara canke wigisha ashishikare kwigisha. Wawe umwigisha gira ibishoboka byose, kuko wowe hishurirwa wahawe umwigisha, si bose bari hawe. Ayo mavuta ufise yo guhishurirwa ijambo si bose bayihawe, kandi Imana iragutegereje ku mwimbu. Abo ubwira ubwo butumwa wo wigisha bakavamo abigisha nawe ejo. Rero icyo wahawe ugikoreshe neza kubw'inyungu z'ubwami. Ngo kwigisha canke uhanura ashishikare guhanura. Wumvise ngo nuhanura ashishikare guhanura. Ahanura n'ubugwaneza, ugira ubuntu. Niba ugira ubuntu ibiganza byawe bitanga n'ukuri ubugira unezerewe. Kuko nta gikorwa na kimwe dukorera Imana kidahembwa, nta na kimwe kibaho. Ubuntu ni wowe ubugira nawe uzobugirirwa. Haleluya. Haleluya. Abungere abugire n'umutima ukunze, uganza aganzanye umwete, ugira imbabazi azigire anezere. Uganza nta turubika abantu. Ni wowe Imana yaguhaye kuganza abantu barongore neza kubw'icubahiro cy'Imana. Kuko abuturubika abo barira n'ukuri bari ku mutwe wabo kuko baganza nabi, kandi Imana yaguhaye ngo barongore neza uko Imana ishaka. Haleluya. Haleluya. Ubaganzanye umwete, ugira ishaka ryo ko batera imbere, wiyumvira ibyo bateza imbere kugira babeho bashima Imana. Amen. Ngo ugira imbabazi azigira nezerewe. No ufite imbabazi ukuri ntutoranye ku butoni, imbabazi uzigirire bose, kuko ni wazigirira bose umwami Imana azoshima kandi nawe agushimire. Haleluya. Kuko nawe ntigera atoranya ku butoni, imbabazi yazigirira umuntu uwo ari we wese. Rero bantu b'Imana nagira dusubire twibukanye iri jambo, twibuke ngo ingabire twahawe, amataranto twahawe sayo kudukorera twebwe ariko nayo gukorera abandi, kugira ngo izina rya Kristo rishigwe hejuru, izina ry'Imana yacu rishimwe na bose kubw'imirimo myiza ukora biciye mu cyo wahawe n'Imana. Rero muntu w'Imana ndagutera intege nkubwira ngo gira umwete. Uyu musariho no kubwira ngo je sinzi ingabire yanje.
hari umukozi w'Imana yatubwiye ati umuntu agomba kumenya ingabire yiwe, ati nk'ingenda bahibanga, atuze uvyuke kare mu gitondo ugende mu ishengero wicare inyuma, ati urabe abariko barakubura, abariko barapanga, abariko barahanagura, abariko barasonoriza, abariko barategura bagira ama repetition, ati ibikorwa byose ibikorwa byo mu ishengero ugende uvyitegereze, ati usubire urindire ibikorwa byose bihere, abantu bose basohoka wanyuma, ati ikintu uzobona bakoze nabi, ati azoba ari icawe, ushugenda ugihagarareho ugikore kugira ngo ubikore neza gusumba abo bariko barabikora, kuko ari uwo muhamagaro wawe. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana datarubwira byose uri mwijuru, uragahezagiwe, watugiriye neza mwami, waturemye turemanye ingabire zitandukanye, turema mwami Imana mu budasa kugira ngo twese twubake umubiri wa Kristo mu bumwe n'urukundo. None ndasenga saba amahoro yawe kuganza abantu bawe bose Mana, kandi bagendere mu mugabane wawe nkuko bikwiriye, kugira ngo izina ryawe naryo rikomeze gushimwa. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro gikomeze kuba icawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.